we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Nitwa Richard Nijimbere, ngira nkwiza imyaka 40 ndubatse mfise abana babiri b'abahungu. Ego Richard, mwebwe umuri mu bantu bakozwe ko n'injyane ubwicanye bwabaye mu 1993, mbega byagenze gute, byabashikiye n'ibiki? Byashikiye nk'ibyashikiye barundi benshi, aho hari mu 1993 mu kwezi kw'icumi itariki 24 aho twagiye tuna abantu harimo n'ababanyi banashaka. Mwaba hehe? Twaba mu Rusengo ahantu bita Inyabariha mu intara ya Ruyigi hafi ya lycée yo mu Rusengo. Iyo tariki rero 24 z'ukwezi kw'icumi 1993, ngira ngo benshi barabizi yuko igihugu c'u Burundi cari mu bihe bidasanzwe. Wari ufite imyaka ingana? Narifite imyaka 13. Iyo tariki rero hari no ku munsi w'Imana wanashaka tuza tubona abantu baje, harimwo ababanyi dusanzwe tuzi, kubera nyene dutekewe n'ubwoba kubera ivyari ko biraba. Twari twatanguye twumva havuga amasase, havamwo bamwe bakuze baho twari tuba bagenda ngo bagiye kuraba ivyo ari byo. Bataranagaruka rero niho twabona ico gitero c'abantu, harimwo n'ingabo z'igihugu. Batubwira ngo uko twaraho tugera nko kuri 60, hafi y'inzu y'umubanyi ngo nitwinjire mu nzu badukingire. Mwabwiwe nande? Twabibwiwe nabo nyene bari baje, harimo nabo babanyi n'ingabo z'igihugu ngo bagira ngo twinjire mu nzu badukingire. Mu kudukingira arico bakoze, twebwe nyene nk'abantu batakiwe n'ubwoba, twari tuzi yuko atamubanyi yo kugirira nabi. Ingabo z'igihugu twari tuzi ko zije nka jewe ndi umwana nari nzi ko zijejwe gukingira abanyagihugu. Turagamburuka turinjira. Mbega aho mwari kumwe n'abavyeyi nabo muvukana? Nari kumwe n'umukobwa umwe tuvukana kubera abandi ntibari hafi. Abavyeyi nabo yaba papa yaba mama bari bajanye nabo bandi bakuze bo muri ico kibano nyene ngo bagiye kuraba ivyo ari byo. Ivyo ari byo no kuvuga ngo ayo masase yari kavuga ku mpamvu nyabaki. Nguko rero baratubwiye ngo twinjire, turinjiye mu nzu. Abari nk'isazingana? Hari nka saha 7 zo ku murango. Turinjira mu nzu, mu kudukingira arico bakoze yari inzu y'umubanyi wanashaka, inzu y'ivyatsi, kuko aho hantu ntihari abantu bakize cane. Twinjiye mu nzu ico bakoze bafashe ya nzu uko amakeri arane bashira ku muriro. Bashitse ku muriro, hanyuma bamwe barafise inkoho baca baja imbere y'imiryango. Wana inzu zo mu Kirundi usanga ari imiryango ibiri, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku wundi, kugira ngo ugerageza gusohoka wese bace bamurasa. Kandi niko byagenze, kugira ngo abo bari mu nzu bose bahireyo barangije gusha hama baheze bigire. Uwagerageje gusohoka wese muri iyo nzu baramurashe. Twebwe rero ingene twagiye kuyivamwo, hari abasore babiri mvuga ko bari bageze mu myaka 25 gutyo. Hari inzu nyene nkuru, ariko hakaba n'akandi kazu nyene mu kigo. Tukibona bavuze ngo twinjire mu nzu, bobo ngira ngo kwera bari bakuze bagize ikintu cyo gukebwa, bamera nk'abiruka. Mugabo babonye yuko bamaze kuzikikuza inzu ko ari zibiri, baca binjira muri ako kazu ko mu kigo, no kwita ko cyari nk'igikoni. Nguko turinjira, hanyuma twinjira munsi y'imeza turinyegeza muri ka kazu gatoyi. Hanyuma muriro nyene tunuratse, kubera ko rero bari bamaze gushira ko
kuja imbere y'imiryango yose n'inkoho barasa uwo wese agerageje gusohoka. Umva natwe twaragumyeyo nyine turasha kabisa, hamwe nako kameza twinyegeje munsi yako gasha, imakara gatangura kudukorokerako. Ukore niko bavuze bati abo bahungu twari kumwe, kuko bari bamaze kumva ibiriko biraba. Hariho nk'umukobwa nzitwa abana yitwa Consolata, yumvise naniwe, one inzu y'ivyatsi bacanamwo umwotsi wonyene urakubuza ipepo, hamwe wumva ko ntundi ugiye gupfa. Arasohoka baramubaza ngo ndase ngo rasa, baramurasa arapfa. Tumaze kubona ibyo rero akarari kagukorokerako, baravuga bati urumva no gupfa, ariko uwopfa yopfa n'ingoga, reka twiruke, reka dusohoke twiruke. Niba turasa nta kundi baraturasa, ariko gupfa uri kurasha ubona waka nk'urukwi, nawe urabona ko n'ububabari budasanzwe. Hanyuma umwe yarasohotse ariruka, muri bamwe mwari kumwe, muri bamwe batatu twari kumwe. Hanyuma yirutse undi arakwirikira, nanjye mbona nti ejo birayangaye, nanjye ndabakwirikira. Hari mu rwego kuvuga ati ipfume dupfe n'ingoga, kubera twari tumaze kumva amarira, abagore abana bariko barasha batari busohoke, kubera nabo bari mu nzu barumva yuko ugize arasohoka baca bamurasa. Dusohoka twiruka nyine nk'abasazi, atawuzi yagiye. Nibaza ko Imana twagize nuko kubera nyine urabona inzu y'ivyatsi umwotsi wari mwinshi cyane, ku buryo twasohotse twiruka. Nibaza ko umwotsi ushobora kuba wabaye mwinshi ntibatubone. Ica kabiri bashobora kuba kuko hari haciye umwanya utari muto, hafi nk'iminota 30, wanashaka ngira ngo n'isaha. Inzu y'ikiraka, inzu y'ivyatsi muci, kubera muri kijya gihe imvura yari yanatevye kugwa. Sohoka twiruka, nibaza ko umwotsi ushobora kuba ari wahatwikiye aho hantu, canke bamwe batanguye no kugenda bibaza ati akazi twakahejeje bose bapfuye. Uko rero turiruka, hanyuma hiruka nyine nk'umuntu yataye umutwe, tuza twisanga rero tugeze nko ku birometero nka 2 byahari iyo nzu yari kirasha. Uko nyine tuba tumeze nk'abarokotse. None Garisha, wewe wasohotse ukiva muri iyo nzu umaze gusha, byarakunda ko wiruka? Kubera ko ono ko kuntu twari twinyegeje munsi ya kameza, ahantu nahiye na ku maboko no mu mugongo. Ku maboko kubera ono munsi ya kameza ibyo ibiti by'inzu y'ikirasha byakorukira iruhande, bari twagize n'amaboko twashitse hasi nyine kujya kw'impene hanyuma ibyakorukira iruhande nibyo byaduturiye. Ku mugongo naho kubera ko harageze igihe niyo mezisha nayitangura kumanura kuzamakara koroka nyene, niko gusha ku mugongo gusa. N'ahandi ho uretse aho ku mugongo no ku maboko, ahandi ntihigeze hasha. Byumvikana yuko kwiruka kitari kibazo. Murageze hahandi nko ku birometero 2 muvuye aho mwari ko murahira, muri batatu bahakurikiye kimwe, aho hantu mwashikiye hari he? Wanashaka ntitwari batatu, kubera ko urumva ko twagiye dusigana, umwe wese n'ingene navuga ngo iki agize inguvu kubahuka kwiruka, nta wasubiye kubona uwundi. Umwe gusa niwe twabonanye, ariko kubera wewe nibaza ko ntiyari yanahiye cyane, namubonye we yari yagiye mbere gato, kandi urumva kameza kari gato, ufise inguvu nyine niwe yashoboye kukaguma munsi, tuza turasunikana. Wewe ntiyari yanahiye cyane. Uwo urumva hageze ahantu nshikira ku wundi mu nyine ntarinzi mbwa mu nyuma, umumama umutima mwiza cyane, yitwa Febronia, niwe ariko abantu bose bari kubiruka bahunga. Wewe ico ndamwibukirako niwe yampaye agakwembe kiwe, yampaye agakwembe, yarafutse umwana arakampa ngo nifuke, kubera ko izuba ryari ko riraka ryinshi, abona agashati kampiriye ko, arakampa ngo nifuke kugira ngo izuba ritabandanya rinturira.
hanyuma nda kubera bariko barahunga je namusavye gusa ko nigumira muhira iwe arambwira ati je nenda kugira gute sindakujana ntigira gute numva ndushe cyane hanyuma ndagumaho muri iyo nzu nyine kubera abantu bahunga nta numwe yasigaye yugaye hanyuma bose baragenda je nigumira mvuga nti je ntaho nja kubera ko hari hatanguye mu kuja n'ikintu cyo kwihebura kuruha kugira gute ariko hageze nka saa 10 z'ijoro niho nahaguruka ndagenda kubera ko mu mihana warumva abantu baburuka bavuza induru kubera ko ntibyahereye yari nka nuvuga ngo cyari nk'igikorwa nyene kibandanya baca mu mihana n'iyindi abasanze yo babica hanyuma je ndavuga nti ahangwanye nabi ifuke ndavaho nyene ndagenda nyene ntazi yo ngiye ahantu mu misozi ariko mu misozi y'ubu n'imihana naho nyene ngiyeyo nsanga abantu nabo nyene bariko barahunga ico nasaba gusa iyo numvise byanse narabwiye ati mugendeje ico mumfasha gusa mundeke nigumira hama mwe mugende kubera ko ntimunterura singi ko harageze igihe bitanguye kubyimba bijamwe amashira no kutambuka byari bitanguye kuza birananira aho wari ugeze twageze nko ku munsi ugira kangahegarisha hari hageze nko ku munsi wa 3 4 hanyuma kuvuga nk'itari nka 27 yego hanyuma ndagumaho aho ahantu mu misozi bamwe bakagenda wigeze uhamenyagarisha aho mu misozi ni mu misozi abazi intara ya Ruyigi urenganye mu Rusengo kuri centre hari ahantu bita mu muhera niho twari turi kuko hari n'abadata wacu hanyuma muri iyo misozi nyene twagumyeyo bakagenda bakagaruka tugahunga tukagira nk'ibirometero 2 tugaca tugaruka umuhungu utazi yugiye utazi yuza kuruhukira akagaruka tukicara ku musozi tukumva one yuri hejuru ku musozi ukabona ingene bariko barica abandi bantu mu kiyaya wumva bavuza induru rero tukaca duhaguruka ngo turagiye umva biracureshe gato garukira nko ku birometero 2 ku munsi wa 5 nibuka ko hari umuntu yoba yaramenye acahamagara ba data wacu nibo baje kuntora n'inderutso kubera urumva bimaze gutangura kubyimba nyene byanari ntanguye no ku maboko sinagorora gutambuka nyene bitanguye kwanka kandi no kubera hari mu misozi baza kuntora n'inderutso batangura rero kuza barabimena none garisha bahamagaye ba so wanyu nukuvuga w'abavyeyi ntimwasubiye gutorana babishe uwo munsi nyene itariki 24 babiciye aho nyene aho nuvuga ngo ico kigwi cabaje ona ko bagiye ngo bagiye kuraba ibyo ari byo baraje abo nyene baciye baturira iyo nzu hacaza abandi baje babashoreye nuvuga ngo bakitwinjiza mu nzu baciye babarasiraho nyene kuvuga ko uwo munsi nyene baciye babarasiraho no kuvuga ko barashwe n'ababaturiye yes hanyuma bamaze kuntura n'inderuzo baraza batangura kuza baragira kubushe bamvura uko bashoboye ntibyashoboka kugenda kurondera umuti kubera ko byari bikibanda nyine bica abantu umwe wese yagerageza kwica ashoboye harabashira ko ubwoya bw'inkwavu bagasifu y'uburo bagashira ko canke ifu y'amasaka icumuntu bahuye naco nico yashirako ari naho havuyemwo bikazana inkovu zibyimbye hanyuma turagumaho ariko kubera nyine babandanya baza kwica abantu mu mihana hageraho nyine nkunuvuga nk'umutumba wose barafata ingingo y'uko ari guhunga nyine bakagenda muri Tanzania aho nari nkigwaye ariko umva nyine amagara nyine arafumba haguruka nyine turagenda
aho bwije niho twarara. mbega bagutoye n'inderuzo baso wanyu bagutwaye Bantwaye mu muhiri wabo aho nyene bita mu muhera niho bantwaye kuko hari naho nyokuru yaba bona byo mu miryango y'ikirundi kera bango abahungu bubaka iruhande nyene aho nyene yari nka village yaba data washo bashika kuri 4 urumva nyene ari nk'umuryango umwe wese bakaza barakuranwa kunyitaho umwe wese akora ibyo ashoboye. risha muri abo mwari kumwe aho bariko barabaturira wavuze ko harimo mushiki wawe mwarasubiye kubona twarabonanye haciye nk'indwi zibiri atanumwe azi ku wundi ahari nawe nyene bahavuye bamutora nkuko nyene wewe ntivyari bikomeye cyane yari yahiye ku maguru gusa. hama mwavukana muri babiri none twavugana turi batandatu ubu dusigaye turi 4 no kuvuga ngo hariho umwana muto cyane wewe kubera nyene yari umwana conka kubura amabere byaragezaho karapfa nyene kubera ko yana nyene kubura mu gihe ci arabura amata abura byose mu nyuma arapfa hanyuma ubundi wewe yahiriyemwe muri iyo nzu muto yarafise nk'imyaka 3 yaguyemwe nyene yahiriyemwe nta twasuye kumubona. Abandi babiri umwe yiga kuri lycée mu Ruyigi uwundi yari kwa nyokuru urumva ntitwari kumwe abo barakize hanyuma muravuye hamwe mu muhera murahunze mwafashe inzira ya twafashe inzira ija muri Tanzania tugera turaca nyene mu kumoso turajabuka dushikirana bita Nyagwijima ni hafi y'Imabamba twagenda n'amaguru iyo hageze kuja nkabaja kwa muganga canke abaja kurondera utuntu dutandukanye hanyuma twarahagumye gushika nko mu kwa gatatu umva hari mu kwicumi 93 turahaguma gushika nko mu kwa gatatu 94 hamwe ku maboko wari umeze gute umva amaboko nyene ntiyarasi ntinari nkigorora naguma pfunyije hanyuma aba nyene ba data wacu bakagerageza kumvuza ibyo bashoboye ubango ibyo nyene by'ibwoya bw'urukwavu ifu y'uburo ifu y'amasaka nivyo bashira ko kubera ko ibyo kwa muganga ntibyashoboka twarigize no kugerageza kujima bamba ariko ukabona nyene ko n'urugendo ruvunanye cyane kure umuntu agwaye bigoye cyane bavamwe babandanya ubwo buryo nyene bwo gukoresha utuntu two hafi ngaho nyene bashoboye kuronka hanyuma icagiye gutuma tuvaho urumva ko twahamaze amezi make urabona ko aya mashira hamwe yita ku mpunzi ntiyari bwadushikire ndibuka ko baje nka kabiri gusa muri iyo minsi yose twahamaze batuzaniye indya ibiharage ifu amavuta akurumva ayo mezi yose kabiri bahaguha nk'ibikumaza indwi imwe byari byoroshe ku buryo abantu babagabo cyane bariroha bagasubira mu Burundi kurondera ibyo kurya hanyuma naho nyene haba kubona yuko umva nta miti nta byo kurya kurya abantu twari tuba umuntu nta n'amahema twari dufise umuntu yafata ibiri amashami y'ibiti akagondagonda akantu akabamwo ugasanga ntibyoroshe kubaho gutyo abantu bapfa ku bwinshi uburyo wari wasanga aho hantu twari tuba hasigaye hameze nko muri cimetière umva bigira ingwara macinya korera kubura ibyo kurya kugira gute avuga ati n'ubundi n'ugupfa reka dusubiriyo niko gufata iyo ngingo yuko nko mu kwa gatatu kwa 94 dusubira mu Burundi. Usubiye mu Burundi urumva ivyari vyabereye aho mwari musanzwe muba nta bavyeyi mu gifise bamwe barapfuye mwashikiye twashikiye kwa nyokuru kubera twari twahunganye amahirwe twagize twasanze tugarutse twasanze inzu akazu yabamwo batigeze bagasambura dushikira ngaho hamwe mu muhera yarasanzwe ari umuntu w'umurimyi n'amatungo igitoke wari yasize arimye umwumbati ugasanga hari ibikiriho umva amezi 3
amezi angahe anatanu si menshi tubaho gutyo hanyuma kubera ko tutari dushoboye kumufasha kurima niko twari na data wacu avukana na mama baba ibutezi twaba twigira inama rero yo kujayo kubera bobo umva hari n'uburi twari bubaramutse ariko dushakisha nyine n'ingene dushobora kubandanya tubaho kubera ko urabona ko nyukura byara papa atanguye gusaza natwe ntituri umufashe kurima ntari buturihira amashuri urumva ukabona nyine ubuzima ntubibona iyo bitera bija noneho iby'amashuri byo ntibyari twatangure kubyumvira kubera ko wimvira umunsi ukurikira uzobaho gute uzogiki tugenda bubaramutse rero hamaca tugumayo. Hama we wari umeze gute amaboko ntiyari bwakire ariko ku mugongo harasigaye udusebe duke kubera ngira ngo nyine Imana yari yabonye ko amagorwa turimwo n'imiti nyene atakuyifashe y'ikirundi ishobora kugira ikifashije harasigaye gisebe ku mugongo amaboko nayo nyine urumva aho ntibyari bwakire ngezi butezi rero abazi butezi barazi yuko hari ico bita CDS Centre de Développement Social y'abataliyano harimwo ibikorwa byinshi by'iterambere ariko hari n'ibitaro nuvuga ko byafashije abantu benshi kuko harimo abantu by'ukuri bazi kuvura niho nahavuye nja baramvura gushika ibisebe bikire ibisebe bimaze gukira rero urumva n'amaboko yagiye aragororoka bukebuke kwera yari imitsi gusa yakongataye n'ahandi ho yahavuye agororoka nyine bukebuke. Aho murahabaye ni 1994 mwahavuye musubira kuronka ubuzima gute bimwe by'amashuri warasubiye kuvyumvira byagenze gute? By'amashuri nuvuga ko nagiye kuvyumvira ntevye naho nyene nuvuga ko hari nko kugahato kubera ko iyo navuga gwiki uwo mubabaro wo ukura abavyeyi umunsi umwe kahira mu nzu gahunga uzi ngo ugiye kurunka ubukiriro gashikirana umenga ni yahuhungiye haba nko muri cimetière narumva yuko ibintu byoza bimeze nk'imigambi yakazoza kwiga numva umenga ibintu kungora gusa ariko burya ngo mukindi bavuga ngo ukora iciza ukagisanga imbere ingene byagenze hari ubundi no mu muryango kwaba aho papa avuka uretse papa wenyine yari yarize amashuri nta wundi novuga ngo yari yarashoboye kwiga amashuri uwundi ni witwa nk'umuhererezi yavukana na papa yitwa Vitali niwe ikindi gihe mama yagiye kubaramutsa yasanze umwana umusore aragiye inka avuga ati none wewe kutari mu ishuri amuzana mu rusengo ariga araheza aza kuba iwacu aho hari imbere y'amaguma wewe rero kubera ko yaraza akamaro k'ishuri tumaze kuja hibutezi umba twaciye tugenda kuba kwa nyokura byara papa twigumiraho twikorera udukorwa two mu nzu nawe akaguma tubwira ngo tuzoje kwishura tukaca twisamaza tukikorera udukorwa two mu nzu nyene twishure none umva uraja mu ishure bukebuka gukuza y'amasasu bimaziki hagera igihe aratubwira kubera ko ubona na basugukuru nyokuru ari abantu nyene bisaziye iyo hageze kugura gahuzu ku tundi dukoresha umuntu akenera uyo data wacu marume niwe yabiduha hama rero abonye kumenga tuguma twisamaza haraho twamubesha ngo twabuze amakaye ati none mwaraje ndayabima ati yego ntitwari tubizi mbega aho mwari kumwe na wa wundi mushike wawe uwo nkurikira hanyuma rero hagera haratwerurira tubwira tumve renda babwire mutagiye kwishuri
ntimuzogaruke iwanje ntihagire n'ikintu na kimwe muzosubira no kunsaba gaca turumva ko bikomeye tuvamo rero turagondozwa tugenda ku ishuri aho ibutezi nyene umwaka wa mbere uyo mushikanje nkurikira aca tora konkuru agenda kwiga inyankanda uwo mwaka je wirananira ariko ubukwirikira ndayitora ngenda kwiga mu seminari buta mu Dutwe nguko rero mba ndasubiye mu mashuri. Wewe mu nyuma mwavuye muhura na Mezo Shalome gute? Ingene vyagenze aho hari mu 97 seminari naringeze nko mu w'icenda gutyo hanyuma nta nyene bisanzwe kuko mu buruhuko nataha kwa nyokuru na sogokuru hanyuma dutashe mu buruhuko ndibuka twari kumwe numwe mu bana 25 Magi yafashije yarokoye barashaka yari iyo tariki nyine ya 24 mu kwezi kwa 10 ariko ho hari muri Eveshe abazi ntara ya Rwigi n'ivyayishikiye barazi yuko naho nyine muri Eveshe batuririye abantu wewe rero aza kuba muri abo 25 Magi yarokoye uwo munsi nyene nawe rero yari n'umugenzi wanje tukaba twigana mu seminari mu Dutwe. Uriko uravuga nde? N'umugenzi wanje yitwa Claver Ndayisenga hanyuma ngeze mu nzira mpura n'umuntu ambwira ngo ugiye yaranze ambwira cengiye mu ruhuko hehe ibutezi kwande kwasogokurundi ndamubwira yati yewe gaye tibabacishije kubuhomba kera nawe nyene babiciye rimwe ko papa na mama aho ni mu biro cana n'indwi oya mu 97 hanyuma ndavuga noneho rero urankubiye ndabigenza hanyuma rero Claver yumvira ati none wewe ndi numvise ko atafise kwera nyine twari ko twigira n'amaguru acarambwiye ati renda kuginda kunda guha imitwe ati ngo tujane kwa Magi niyakwakira zo butomboye niyakwirukana uraja n'ubundi yo ari kuja ati ngo tujane hanyuma turabingene bigenda hanyuma rero turajana nshingira amahigo nyine baranyakira neza nk'abandi bana benshi bari bahari b'imfuvyi hanyuma baca baramfasha ndiga amashuri gutinda nyine impeze niyo seminari yo mu Dutwe ngende mu seminari y'Ibuta ndatangura na kaminuza y'u Burundi muri faculty ya medicine ariko nca ndabihagarika ngenda kwiga mu Rusiya ndarangiza amashuri. Wize ikigarisha sciences économiques bijanye n'ubutunzi. Uri kumwe n'umugenzi wa Claver muratashe barakubwiye yuko kwa basokuru babishe udafise yuta mushiki wawe nawe yateye aja he? Mushikanje ntitwari kumwe kurumva niga mu seminari ishuri ry'abapadiri ariko mushikanje we yari inyankanda yari ishure ry'abahungu n'abakobwa kandi wewe ntitwatahana hamwe iyo hageze mu buruhuko we yari yaronse abagenzi basenga hamwe baba mu Cankuzo we bavuye ku ishuri niyo yacaja nanje nkasubira kwa sogokuru na nyogokuru. None mwebwe uyu munsi uri kuraraba izo njyane z'amoko mu Burundi wewe ubifata gute? Injyane z'amoko je numvuga ko atani zihari nta nizihari kuko uravye je ndavye nkaho aho nagiye ndaca hose nivyo mu myaka yakwirikiye mu 1993 no mu mashuri no mu seminari aho nagiye ndaca warabona nyene yuko hari igihe gacamwe abantu kumva ko barameze nk'abigabura ariko uravye muri rusange twari twibaniye neza dukina hamwe haba mu Dutwe haba ahibuta abantu twibaniye neza abahutu abatutsi ubwoko bwose twibaniye neza nk'abantu nyene basangiye gupfa no gukira igituma rero mvuga nti izo njyane z'amoko je mfata ko atani zihari nabo novuga ko baduturiye nibaza ko babaye bukoreshwe n'abandi bantu kuko uravye ingene twari tubanye
umwe tugasabana umunyu amavuta tugasabana ikibiriti ariko ukabona ingene bahindutse mu kanya gato ucibona ko bakoreshejwe n'abantu ubiravye rero mu gihugu cacu c'u Burundi ubugiye mu Gisuru kagenda naho mu Ruyigi niho narisanzwe mbaye ugiye kuraba ingene twari tubanye n'abantu aho nkorera abo dukorana abo dusangira ku mugoroba hageze ko twivuna umusase bikuraba ngo urya ninaka ivyo ntavyo nari bwabona ntavyo mbona kandi uri kurabiraba naba ubwa ngo bari ku butegetsi bategeka igihugu ntugiye haje ugiye kubiraba amoko yose ntarimo ku bwanje rero nta ndyane zihari ahubwo hari novuga ngo iki hari ubutegetsi babunaniwe ku gutora inyishu z'ibibazo by'abanyagihugu canke abipfuza gufata ubutegetsi kugira ngo bashikire inyungu izi canke ziriya babona atavyiyumviro birashe bafise byotuma abanyagihugu bakurikira babizere babahe bwa butegetsi bakagerageza gukoresha ca kintu c'amoko nawe ugiye kubiraba abanyagihugu sinovuga ngo hari injyane z'amoko zihari n'abantu bagerageza kubikoresha ku nyungu hakabaho rero bamwe bafise imitima ihuha canke bikenereye amaronka nyaruka bagashaka bapfa gukwirikira uwo ari we wese naho yo bagira igikoresho agapfa kubemerera ikintu amaronka nyaruka uko niko novuga niko je mbona igihugu ndabiye kuri ibyo bintu byamo sinovuga ko hari injyane z'amoko muri n'abantu gusa bagerageza kubikoresha iyo hageze kubarondera inyungu zabo wewe urumva ubu warakuze uri umuvyeyi ufise abana abagenzi bawe bo mu bwoko bwose nabo nyene bafise abana bangana nabi wawe uyu munsi w'akajambo wobwira akajambo koba kajanye n'ivyo utemera yuko atanye neza amoko zihari nakahe wovuga kugira ngo ejo abana nibakura ntibasubire muri ivyo vyo kujyana bapfa bidafashe icambere nukumva yuko kuvukana kubera dusanga igihugu kubera dusanga igupfa no gukira nico no hamagarira abantu bose cyane cyane urwaruka gufatana mu nda kugira ngo bironderere ubuzima bwiza hanyuma nkabahamagarira kugerageza noco no kwita kwibako kugerageza guhagarara ukaba umuntu yumva yuko ugupfa no gukira bikuvako uvyironderamwo abo bandi ushobora gukwirikira kubera inyungu zabo bashobora kuba bafise inyungu zabo bakabwira igikoresho ariko bagukoresha mu gihe wewe nyene utazi ico urondera kandi udafise ico wifashije uko iyo ufise ico wifashije bimwe byose baguhendesha ngo ugira iki canke kiriya turagikwiki uca usanga uvyifitiye ntupfa gukwirikira ibyo ari byo byose novuga ko ari ico kibazo nyamukuru abo bose baba bakoreshwa mu bintu bitandukanye bahendwa n'abantu baciye ubwenge bafise inyungu bakwirikira bakabahendesha utuntu tudafashe kugira ngo bakore ibintu usanga bifise ingaruka ziremereye cyane kandi ubundi twateze gufatana mu nda ndeno hamagarira abantu gufatana mu nda umwe wese akabona mugenzi we ko ari nk'umuvukanyi basangiye gupfa no gukira kandi bakamenya nkuko nabivuze ukore neza ukayisanga imbere ukora ikibi naho kikaguherekeza mu bantu baje kuba babagiriye nabi wavuze yuko hari mwabo wamenye mbega n'ubu uracababona urazi iyo bageze nobesha ngo ndazi iyo bageze ko bari kubesha gusa nyuma ya 97 hari habo tugeze hariho umwe tugeze guhura naco cantangaje kubera ko aha mvuga nti ukora inabi kaguherekeza si ibintu byo ku munwa gusa kubera nk'uyo duhuye narabonye ko agowe kundusha kubera ko nabonye ko ashobora kuba kekeranije ko yamenye twamenyanye acarakata ahubwo amera nk'ukatiye no mwishamba kubera ko nkeka ko yari arazi ngo narapfuye none hakabona
umuntu ariho yabonye aho umengana umuzimu ukabona yuko agowe cyane ariko nyuma yaho 97 aho mu rusengo urumva sinasubiyeyo nta cari gisigaye naco nasubirayo kuraba ku buryo rero nobesha ngo ndazi iyo bageze byahavuye bigenda gute uretse utwahuye nkabona nyene ngira ngo agowe afise n'ivyiyumvira asa nabi yambaye nabi nyene ubona ko ari umuntu aruhijwe ntabo twasubiye kuhura. Risha mbega wewe ko wari wababonye hama bikanumvikana yuko bagutoteje ukiri umwana kubera ubwoko mbega wewe woba warigeze uvuga uti jico mu bushobozi no kwihora abangiriye ibi ibyo ntabeshe no narabyimviriye nko muri iyo minsi ya 93 kubera ko bona gashavu kukuzira ubusa hama ugacugira ububabare nk'ubwo nakubwiye ntibyoroshe umuntu usanzwe nk'abandi bose kugira agashavu n'ibintu byumvikana ariko uko nagiye ndakura mpura n'ibintu bitandukanye novuga ngo byagiye bihinduka akarero kamwe no guha ni nkaho 97 ngiye njanye n'uwo mugenzi wanje nkagenda muri Maison Shalom nkasanga Magi kugera ico gihe narinzi neza ntakekereza ko ata muntu numwe kuri mu gihugu cy'u Burundi yababaye nkuko je nababaye ariko ngeze aho sanga urabona je kuri iyo aho 93 ariko maze tuwuriki ntabyo narinzi umuhutu umututsi urumutwa ntabyo narinzi ariko nyene bihereye aho niho urabona uvuga ngo iki kugerageza gushaka kumenya jendi iki kwiriki papa na mama babishe byagenze gute naziziki niho nagiye ngumva hamuganira n'abantu niho nagiye kumenya iby'ubwoko ko bibaho ingene bamwe n'abandi bagerageza gutandukanya ngo ujya ninaka ujya nawe n'uyu hanyuma rero ngeze aho nimeze nshara musanga bamwe barabatemye babatema amaso handi babatemye amazosi kaca nsanga rero nabo bavuga ngo batemwe nabo mubwo nabo twadusangiye ubwoko barakwibaza none ko narinzi ko bajya ari bo babi naho dusangiye ubwoko barakoze ibintu nk'ibyo aho nagenda kwa nyokuru bakanyereka ibintu by'ibinogo ngo hango harimwo umungu umubanyi yitwa naka yatemwe n'ababanyi bamwe nkababona ati batemwe n'ababanyi bitwa naka bata muri iki kinogo ntangura rero kubona nti bwa bundi nta muntu aba mubi ngo nukubera ari ubwoko runaka umuntu aba mubi nyene kubera ko yagize ivyiyumviro bibi kubera ngira ngo bitewe n'abandi bantu hanyuma agahava gakora inabi aho rero niho natanguye kubona nti bwa bundi rero nta muntu aba mubi kubera ubwoko bwiwe ni nyene aho tubaye niho havuka ibyo vyiyumviro ugasanga wewe ubihaye umutwe n'umutima birakugiza umuntu w'umugome niho rero natanguye mbona ko kwihora kugira gute uravye nabo bantu bamwe muri abo sogokuru nyokuru baza banyereka turya yakoze ibi abo bakwereka barabahutu barabatutsi bakubwira ati ko bisha abantu bose baranyereka turya yakoze ibi ati umuntu nagerindiriye ko ubutungane nibwakora nyine azobihanirwa hanyuma rero kubera ibyo nyene nagiye ndacamwo kubona yuko tabwoko ta muntu aba mubi kubera ubwoko bwiwe niho nagiye mbona rero yuko nta nakamaro kuko urumva nanje kwihora nabona ko impera n'imperuka nzokora nkibi uko muri ico gihe ivyo niyumvira uko kwihora naciye nsanga bisa no gukora ivyo nkabo banturiye batemye abantu bakoze nabona ubundi rero no kubikora kuba gukora nkabijya bajya bakoze hama ibyo babindindiriye goba nk'ubwo buzima bwo kubaho mengura ikivume mengura umusazi ibyo bintu wakoze biguma bikuzunguruka nko mu mutwe
utaja n'aho abantu bari njambona rero yuko iyo nzira yo kwihora ni inzira idashika yo gukora inama ni inzira idashika umuntu ashaka kazoza kizaza gukurikira arisha we hari ikintu none hari ikintu c'ubutungane woba wibaza ko ejo nk'ubu urabona ivy'icana na gatatu byarabandanije gushika n'uyu munsi ikibazo c'ubutungane mu Burundi kivuga kwiye ubutungane nyine burakwiye gukora ariko nibaza ko ico ntovuga ngo coba ciza ni ibyo kuvuga ngo hoba ikigongo c'ikivunga ikigongo bagihaye ugisavye yemera ibyo yakoze hama akagisaba ndumva yuko nabyo byufasha kugira ngo abantu bashobore gusubira kwiyumva namwe kunywana kugira ngo nuwoba agisa ku gatima yumvira ati jewe bankoreye ibi none baridegembya birango yumve ko atekanye hanyuma abantu basubire kubaka igihugu bari kumwe bari hamwe bafise umutima umwe ariko hakabaho n'ikintu nyene cuko ubundi umuntu yakoze ibintu nk'ivyo biba ari ngombwa ko abihanirwa kubihanirwa suba ngo abapfuye bugaruka canke ababuze ibyabo n'ababo ngo bigarura ariko kugira ngo mu banyagihugu bose abantu abene gihugu bose bumva babone ko hariho kirazira ko ubuzima bw'umuntu ni ikintu novuga ngo iki ni katihabwa bukwiye kubahwa kandi bumve yuko hariho izindi nzira zo gutorera inyinshi ibibazo atari mu gusesa amaraso atari mu konona ibintu by'uwundi muntu by'umubanyi umuziza ibicanke biri hoba ari mu ntumbero yo kurera kwigisha abatuye ababa mu gihugu kugira ngo bumve koko ko bakwiye kubahana kubaha iby'ubuzima bw'umuntu cyane cyane kubaha iby'umuntu no gukundana no gufatana mu nda shall overcome